Yes, bonjour, bon après-midi, aho musanzwe muri hose ni K9 TV, kiganiro ni Rest Time ya na Michopo local comedy and the best one our country from Burundi. So, uno musi rero ni Friday, no musi nyene meze neza ko benshi mwagiye mwirwa muri byinshi bitandukanye, bamwe muja mu mastress abandi muza mu bintu bitandukanye. Ni wa mwanya wanyu kugira ngo Michopo local comedy abateramike mwongere mutwenge mwongereze imisi yo kubaho. Nk'umuntu gasanga yarihebuye vraiment ngo abaye imyaka mike. Gerageza urabe K9 TV kugira ngo utwenge hasigaye wongereze imisi bitandukanye rero. N'abakobwa muri no misi ku mazina ngo yaba Ange, Bella, Linda, Laduse n'abandi bagisibije aho uza wumva buri abantu bose barenganye ngo naka ngo Ange kubera iki ayo mazina ne muyahagarike muzane yayandagezweho Korotirida muzane na yayandi kubera iki abana bo abavyeyi bo muri no misi mutinya kwita amazina nk'aya bana amazina yarafise agaciro kandi afise n'icyo asigura nayo eske umwana umwise ngo nyine ibintu ugasanga ufatanije amazina nk'atanu eske uvugisha ukuri ngaho je nahamagara rimwe ntazitaba n'irya kabiri ntazitaba n'irya gatatu ntazitaba maka yose ndayavuga kuye ntumva ko nzova ndamuhamagara nyitabe namaze kuruha mu mutwe muze muragereza muze muroroheza abantu ku buryo ageze ko bahamagara umuntu bamuhamagara directement Michopo candakumva directement apana no kuza muraza mwongeramwo ibindi bintu bitajanye aho benshi basigaye banayifata bitirira amazina y'ibindi bintu bitandukanye ugasanga ugiye kuraba insiguro y'izina ry'umwana ugasanga ni nk'igikoko nk'umuntu gacumita ngo lion uca umunye mengana kazina kameze bye ori kumwisa intare yagize gute intare ishaje so munyibukije rero inkuriraho umugore aho yari yafishije umugabo ari ngaho nyene atuje arindiriye ko bahava bamwandikira utumessage bati bamuhoze kuko agiye umuntu yabuze vraiment biba bibabaje cyane attention kandi mumbabare kubanzanye iyo nkuru ariko mu mwanya muraza kumva ko herema icyatumye ndayizana umugabo rero haravuga ati jewe reka ngende mu hoteli basu no munsi ngo ndabe ko ryoca abagabo rero mufisi yongeso pay attention muze muraragabanya kuko nk'igihe Imana yaje muri hariya hadiri murumva ko bitazoba bimeze neza mugaca musanga murahomvye ijuru mugaca musanga mubaye nka babakobwa hari abakobwa rero muri no miss attention sindagaruka kuri ya inkuru ariko rero ngomba nibiri naga krende gusa gatoyi abakobwa baske bakunda bavuga ngo barakunda amahera eske hajye ninde yanka amafaranga ukaza umuntu areka kubwira ngo hari abakobwa ngo nubwo bogenda bageze ku muryango w'ijuru bakabona amafaranga boca batura amafaranga bagaca bisubirira inyuma uzoja hehe mu gihe utazoba ushatse kuja mu ijuru hamara uwo mugabo aravuga ati reka je ngene mu hoteli ndabe ko vyogenda neza ashitseyo baramuha icumba araryama niho ashitseyo hariho amahoteli usanga azimbye apana ya mahoteli yo mu Kamenge amahoteli nyene usanga arimo ibintu nyene ari harimo amaordinateri ibindi bintu bitandukanye amateleviziyo yo kuraba arashikarira cyandika message yandikiye inde umuhabara wiwe kugira ngo agire gute azamusangeho niho rero yace arandika ati sheri wanje jewe ndaruhutse ndahana ariko numva irungu kubera bampaye icumba canje cenyene rero ndiko ndagerageza ukuntu nawe no guha address kugira ngo uze unsange ahondi mu kwandika message acarihenda carungika kuri email itariyo acasanga arungitse kuri email y'umugore araho yabuze umuntu umwe naye nababwiye ubwa mbere wa mugore rero azabona message avuga ati reka je ngero ndabutu message vraiment bampoze kuko mugabo wanje yapfuye kandi umuryango usigaye umeze ukuntu abana iki amashure bigiye kungora wa mwana yahora abo wanyuma ubongira ntazohava ronka n'ikibanza bamukrasako wa mugobwa wanje hora yirirwa ariyerereza ijoro ubuhora agiye gutaha saa 9 z'ijoro ati biraza gukomera ntashitse rero yacabona message ngo shiri wanje ngurumva ngo jewe ngo hano nashikiye ngo hameze neza ngurumva ngo nariko ndondera ngo naniwe ukuntu ngo nogerageza ngo uze ngo hashike baba we umugore ati none umugabo wanje ko nzi yapfuye exactement iyo message ni wayanditse cyane ati tangura kwimvira naho ukuntu agomba apfe hadasigaye na kabiri muze murumva abantu muze muri henda ku ma email hari gihe usanga email bahinduye akantu gato yigusa ugasanga bashizeko nka 1 canke 2 ugasanga ni probleme rero ikindi naco abantu mudunyura imiriro abantu bo mu Kanyosha exactement nibo abantu usanga batemberana charger ku buryo ahantu hose agiye usanga afise charger atazero rero ndababwira hari abantu badunyura umuriro n'abandi usanga bariko badunyura ama connection jege ari nayo niciriye ahantu nugurura wifi kugira ngo ndabaherema abasuma biba connection nzamona ubwo nyene ngo babiri ariko nayo namanje nkuramwo modo passe kujya kuntu bayigira sekirize kugira ngo bivemo nzamona abagabo babiri bamaze kugira gute bamaze kwiconnectamo buya ndagerageza ndaraba niho nabona abagabo babiri bagize gute begere ahantu ndababaza mwebwe nta mamega mugura ngo yangu urumva ngo wifi gute
wifi gute ze muragerageza muze murakoresha ama connection yanyu kuko hagiye ukoresheje connection y'ubundi bisigura ko ukoresha ibintu vyiwe muze muragerageza muze muritonda basha sibyo umunyuragiye wahejeje akazi ugiye ngo muri weekend ugiye kwiriguborewe ijoro ryose iki uvuye mu kabare dimanche ntiwigeze ugura amamega washika ku kazi ugatangura guconnecta ku ma wifi y'abantu pay attention je wanje abo bagabo vraiment narabaciye amahadabu kandi nuba bazobibandanya si uzombona hana hariho hose uzomenye ko wifi yanje ifunguwe ukaziconnectako nije ndaguteza amaboko ahandi duce tugira gute duce tubigira birebire hama rero dusa nabariko baragira gute nabariko baja muri Friday benshi bamuvyita ngo Friday mana ibi bintu benshi ngo turi muri South African community ngo tuvuga indimi zose twishakiye no ze murahagarika hari abantu uzusanga bataze kuvuga n'ikirundi aha je no babaza ikibazo kimwe exactement nk'umuntu azogitora muzoce mundungikira kuri email yanyu nzoce ndamuha agashima bico kintu bazana gomara bazina riki reka ndacibagiye ariko ndaza kukibabaza mu kandi kanya ubuzogitora je vraiment nzomuha ko gashima muze muriga kuvuga ikirundi neza nariga dusanzwe tuzi ko twese turabarundi kiretse abavukiye ku mupaka nabo nyene baragerageza abakigora nkaba cameraman hari abo baba babizi ko kenshi iyo bavuze ikirundi bagerageza kuvuga buke kugira ngo wa muntu niyavuga ngwe acavuga cyane ivyo bintu rero abantu benshi baravyitwaje ukaza wumva urahamagara umuntu uramubwiye ewana ukuntu kungwe kandi yavyumvisega mugabo ariko aragusubirishamo ko riki mugwa mutugora mudusubirishamo rimwe kabiri gatatu kubera iki why twongeye kugaruka rero gato nibaza ko abariko baraja muri Friday bandi bagira iki niki muri ko mugena neza mumeze neza ariko urabe umaze ugire subscribe kuri K9 TV kugira ngo iki kiganiro nicagushikira gusa wewe waramaze kugira abonnement ukagira kuri subscribe nabwo benshi iryo jambo ribagora ugasanga nko nakavuga ngo subscribe ibintu nyene vyuko muze muriga kuvuga iyo jambo kuko rizobafasha jewe umuntu aza kugiprononsa neza muri ya commentaire niwe nzoha kagashimwe rero ugacu usanga uragiye nturagira subscribe ariko umaze kugira subscribe ikiganiro gusa nitwafa kugishirako directement message ya mbere notification uzizona bakubwira ati Mico Polo Comedy ni rest time yamaze gushika asigaye wirabire wiyumvire byinshi utwenge wongere wungure n'ubwenge benshi rero hari abantu mutwenga abantu mutwenga ubusa ugasanga umuntu aravuze ikintu uciye utwenga bakabaza utwenze iki umuntu agacavuga ngo jame kubera iki manza wumvirize imbere yuko utwenga genda gutwenza ariko ugaca wiga n'inyigisho apana byo bintu byo gutwenga ubusa ikirikiro umuntu yakwaza utwenza iki ugasanga ntushobora kubisigura urashobora kuvuga ati wana je numvise Mico Pogora ariko avuga ibintu byuko nuko bitwengeje ugatwenga ariko ivyo byose ubikora ruko wamaze kugira subscribe kuri K9 TV so yari Mico Polo Comedy the best one in our country from Bonn kugira ngo Joe Biden have acanyitiranya murazi ko twama tubikora neza cyane I'm the best one muri bidasanzwe namwe nkuko murabadasanzwe ariko ugaca usanga rero hariho ibyo muriko mwibagira nk'abapadiri iyo bariko bavuga ngo Tengoroka turashikanye muca mwishura gute nakagaruka